bingana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobaberako. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwayi. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Kaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, umwanya udasanzwe, umwanya Imana ateguye ku bwanje no ku bwawe kugira ngo tubere umwanya udasanzwe, umwanya aho tugira tuvugane n'Imana biciye mu majambo yayo. Mukamuri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana. Utiga Pastor uza kuvuga ijambo rimeze gute? Turaza kuvugana ku ijambo ryanditse mu Bacamanza igice cya 16 ku murongo wa 28. Abacamanza igice cya 16 ku murongo wa 28. Turasoma mu izina rya Yesu. Maze Samsoni atakambira Uhoraho atewe mwami Uhoraho, ndakwinginze nyibuka umese inkomezi iri rimwe gusa Mana, nsubirize Abafilisitiya mu nkoko aka kanya gusa, mpore amaso yanje yompi. Imana ihabwe icubahiro. Iri jambo rero uti Pastor uza kuvugana natwe ijambo rivuga ngo iki? Tuza kuvugana duti Mana nyibuka. Ubwira ati Mana nyibuka, ubwire mu masengesho yawe, ubwire Imana ikwibuke bivanye n'ivyo uri kuracamwo. Uyu Samsoni yari umuntu yavutse atameze nk'abandi, kuko imbere yuko avuka papa wiwe na mama wiwe babihawe imbere y'igihe. Barahabwa amakondisiyo, barahabwa ingene uyu mwana azokura, ingene azoba ameze. Barabwirwa ko adakwiye kumera ukuna kuriya, ko ari umunaziri, mbere n'umushatsi wiwe adakwiye kumorwa, n'ibindi. Ivy'imbere yaho singomba ko ndavyinjiramo cyane, mugabo ngomba kuvuga ivy'inyuma yaho. Amaze gutangura kwinjira rero mu vy'Imana igomba ko akora, Samsoni yabaye umuntu akomeye cyane, ku buryo yaraje nk'urukiza ku Bisirayeli kugira ngo agwanye Abafilisitiya. Abafilisitiya bari babangamiye, bari babamereye nabi, mugabo Samsoni yarakubita akica agakomesha sawasawa, akoreshejwe n'inkomezi yari afise Imana yari yamuhaye. Ariko kandi muri izo nkomezi harimo ibanga ryo kugira ngo ashobore kuronka izo nkomezi, kuko nk'umuntu w'Imana wese yamafise ibanga ry'ingene avugana n'Imana yiwe. Hari ico wavuganye n'Imana yawe kitagomba kumenyekana n'abantu bose. Hari ico Imana yakubwiye, hari n'ico nawe wabwiye Imana. Hari ibanga ufise, si ngombwa ngo umuntu wese arimenye rya wewe n'Imana. Ariko kandi Samson akora ikosa rikomeye cyane kuri uwo mugore Delila yari atwaye. Delila atangura kumuvomamwo amajambo. Samsoni ntiyaba umunyabwenge ngo ashobore kunyegeza, ngo ashobore guhora. Rimwe na rimwe yaramuhenda akamubwira ibitari ivyo, kandi akabona ko kuko afise umugambi wo kuzana Abafilisitiya kugira ngo bamufate. Mugabo akenge ntikazi neza ngo atahure neza, nkuko Satani kenshi yama kubesha, akakwereka utuna turiya, akakwereka inzoga, akakwereka gusambana, akakwereka kwiba, akakwereka kunyotora, akakwereka utuna turiya. Mugabo ntube maso, ugasanga ntutahuye, ntiwibutse neza cyane ko uri umunaziri, ntiwibutse neza cyane ko uri umukristo, ntiwibutse neza cyane ko uri umuririmbyi, ntiwibutse neza cyane ko uri umukozi w'Imana mu buryo ubu canke buriya. Ukaca wiyagura, ukaba usanzwe,
ukasigara umeze nk'abandi. Mu gihe Imana yakugiriye neza wisanga utameze nk'abandi, iragutoranya mu bandi bantu benshi. Hari imisore myinshi mwakuranye, hari abakobwa benshi mwakuranye, hari abamama benshi mubana mukorana, hari abapapa benshi mubana mukorana mwirigwana, mugabo si bose bahawe iryo banga ufise. Buri ufise ibanga ridasanzwe, buri ufise ikintu gikomeye cyane kiruta icyo abandi bari bafise cyangwa abandi bafise kugeza uno munsi. Ntugifate minenerwe. Samson yafashe minenerwe ingabire y'Imana yamuhaye yo kuba afise inkomezi zo kunesha igihugu cyose cy'Abafilisitiya. Iyumvire, igihugu cyose yarakubita, yarica, kandi nta nkoho zari zihari kijya gihe, nta binko bya ruhonyanganda cyangwa amabombe yari ahari. Yakoresha rimwe na rimwe, yakoresha urwasaya rw'intambwe, rimwe na rimwe ugasanga akoresheje ingumu sawasawa, rimwe na rimwe yakoresha inkomezi ziwe, nta gikoresho kindi gicira umuriro yari afise. Ariko Imana ikamukoresha ibikomeye n'ibihambaye mu kunesha Abafilisitiya, mu kwikura kw'Abafilisitiya, mu guhana sawasawa Abafilisitiya. Nawe Imana yaguhaye ubushobozi budasanzwe bukomeye bwo guhana abadayimoni, bwo kumena abadayimoni, bwo guturira abadayimoni, bwo gukubita abadayimoni. Ariko uriko abifata minenerwe, uriko abifata ibisanzwe, uri kuriyandagaza, uri kurijana uko wigombeye. We ntabwo uri umuntu asanzwe, uri umuntu akomeye watoranijwe n'Imana. Hari ibikorwa bikurimwo, hari ingabire zikurimwo, hari ubutunzi budasanzwe bukurimwo. Nico gituma udakwiye kwama wigenza uko wigombeye. Buriya mu majambo yawe uraba ivyo uriko uravuga, ntukwiye kuvuga ivyo ari byo byose. Mu ndabo zawe, mu mikorere yawe, mu kwambara kwawe, ntumeze nk'abandi bose. Hari ukuntu Imana yagutoranije bitandukanye n'ibindi bintu, bitandukanye n'abandi bantu. Urafise akantu kakurimwo, urafise ikintu kikurimwo gitandukanye n'ibindi bintu, kandi urabizi, kandi ndazi ko uravuga ati egome nivyo, egome nivyo. Nico gituma ukwiye kwiyubara mu mvugo zawe, mu bikorwa vyawe, no mu kazi kawe, no mu nyambaro zawe, no mu kurima kwawe, no mu kudandaza kwawe, no muri ibi na biriya, kuko uri udasanzwe. Uwundi munsi rero Samson aryamye ku bibero by'umudamu wiwe ariwe Delila. Nkuko bisanzwe umugore n'umugabo nta ngorane, nta kibazo. Delila aramuhendahenda, aramusinziriza, amaze kumubwira ibanga ati buriya jewe inkomezi zanje aho ziri secret nuko uyu mushatsi wanje wova, koko sinigeze mobwa umushatsi, uvuyeho basi nta kindi kizoba kigisigaye. Basi nta ngomezi zizoba zisigayemwo. Wa mudamu rero Delila, sinumva umuntu yita umwana wiwe Delila, kuko yari umuntu mubi cyane yari umuntu mubi cyane, ashobora guhemukira umugabo wiwe. Iyumvire, nimba umuntu ashobora guhemuka, twovuga duti Yuda yahemukiye Yesu, kumbure ntibakuranye, baje kubonana bakuze, maze baba bagenzi. Yesu atora Yuda, barakorana. Mugabo umugore n'umugabo muba mucitse umwe, nubwo muba marakuri hatandukanye, muba mucitse umwe. Igihiga umwe kiba gihiga n'uwundi. Iyumvira umuntu kugambanira canke guhemukira umugabo canke guhemukira umugore, biba biteye ubwoba, biteye n'agahinda. Wotumuhemukirwa n'umuntu wa kure, hako wohemukirwa n'umuntu mubana mu nzu imwe, umugabo n'umugore mwabaye umuntu umwe. Ni nk'uwohemukirwa n'umwana yivyariye, ni nk'uwohemukirwa n'uwo bavukana, ni nk'uwohemukirwa n'umuvyeyi wiwe, ni nk'uwohemukirwa na mwene data muri Kristo, ni nk'uwohemukirwa n'umubanyi wiwe, ni nk'uwohemukirwa n'inshuti yiwe ishika. Abantu barahemuka, birabaho. Delila yarahemukiye umugabo wiwe, kandi vyari biteye agahinda, vyari biteye ubwoba. Umuntu wese yavyumvise aragira ubwoba ati Delila kweli umugore w'umugabo, kandi umugabo akunda, umugabo yarakunda umugore wiwe kubi, kandi yari umugabo akomeye, yonamugwaniriye nawe nyene, kuko uheza guhemuka maze ngo ibigori bikera, niko abarundi bavuga. Bwana sifiwe sana. Delila amaze kumenya iryo banga, amaze gutahura iryo banga rya Samsoni, Satani amaze gutahura iryo banga, ako kamaraya kari hafi yawe kamaze gutahura iryo banga, uwo musuma ari hafi yawe amaze gutahura iryo banga,
basi biba biheze, uba witanze wese. Ubuhejeje kwitanga wese ntaco uba ugisigariye, kuko umaze kuvuga rya banga wari ufitaniye n'Imana, uhejeje gusohora rya banga wari ufitaniye na Yesu. Oh, pole sana. Iyumvire ufise umugenzi w'umunywanzoga, ako n'akarorero, ni umunywanzoga yamakubwira ati tuje ku kabare, ukamubwira ati je sinegera akabare, sinja mu kabare ndakijijwe. Uwundi munsi ukaca umumenera ibanga ati buriya je nari mboregwa, ati numvise akamoto k'inzoga nohava nca numva noyinywa, ntibishobora kunshobokera, ntegerezwa kuca ndayinywa mu gihe nosanga ndi hafi y'akamoto k'inzoga. Basi uwejeje kumena ibanga azorizana rya cupa ry'inzoga rishira impande yawe kugira ngo ubanze wumve ka kamoto, hama utangure kuyinywa. Bwana usaidie sana. Hariho faiblesse yawe ahiri, hari intege nke kanaka ufise, si ngombwa ngo uzisohorere umuntu agomba kukufata, umuntu agomba kugushira mu minwe ya Satani. Ufise intege nke niwisengere, canke wegere umukozi w'Imana agusengere izo ntege nke zose zihere mu izina rya Yesu. Nk'umuntu avuga ati jewe mbonye umudamu yambaye nabi, mbonye umwigeme yambaye nabi kabisa, je nca numva umenga nosambana. Ukaca ubibwira umudamu usanzwe uzi yambara nabi, ukaca ubibwira umukobwa uzi ko asanzwe yambara nabi, cyangwa ukaca ubibwira umumaraya uzi ko ari umumaraya, uzoba uhejeje kumena ibanga ryawe, Satani acagufatisha iminwe. Bwana usaidie sana. Uwundi nawe ugasanga avuga ati jewe vraiment sinshobora kwicara impande y'ikintu ngo sinshobore kuciba, baca bagushira impande y'ikintu nyene cya kindi woshobora kwiba nyine. Ngo abantu batatu ngo bari mu kanama, bari batatu kandi bakomakomeye, bari banarongoye n'abantu. Umwe aca avuga ati jewe rero je ndafise intege nke ikomeye cyane, nimumbone uko meze mukabona ko menga ndakijijwe, mukabona ko meze neza kandi niyubashe ndi umuntu akomeye, buriya ndi umusambanyi, buriya ndasambana kubi, ndi umusambanyi umwe wakomesha. Ati abantu navyo bazi, bambona nk'umukristo kandi yitonda ameze neza kandi arongoye abandi bantu benshi cyane. Uwundi nawe ati ahubwo nanje rero, bari mu kanama bavuga ati reka tuganire intege nke zacu. Uwundi nawe ati rero nanje reka ndababwira intege nke zanje. Ati buri intege nke zanje jewe buriya ziri mu busuma. Ati je mbonye ikintu c'umuntu sindacihanganira, naho byo bimeze gute nimumbona ukugenda umusuma karuhariwe, aho abantu ntavyo bazi. Ati mugabe ibintu byinshi ndavyiba, n'ivyanaka nije navyivye, n'ivyanaka byagenze ukuna kuriya. Ugira gatatu nawe acavuga ati je nanje mfise intege nke ikomeye cyane, ndafise intege nke yo kutihanganira ivyo numvise. Ni ukuvuga ibintu byose mwavuze mpava nca kubivuga. We wavuze ko wasambanye na mukanaka, ubu mukanya mpava nca kubwira abagabo babo. Nawe wavuze ko wivye bya bintu byo kwanaka baguma barondera. Ati nije ngiye kubivuga rero, ngiye kuvuga rero neza ko ari we wavyivye. Ati ko yo n'intege nke mfise, vyarananiye kunuma ikintu. Ati sindi akabati, ati vyarananiye kunuma ibintu numvise. Bwana usaidie sana, Bwana usaidie tena. Intege ziwe basanga bariko bazisohorera abadayimoni. Intege nke zawe, ibanga ryawe uriko urarisohorera abadayimoni, mu gihe ari abakozi b'Imana kandi bizewe n'Imana kandi uzi, kuko buriya n'abakozi b'Imana murazinanye, turazinanye, urazi abakozi b'Imana ushobora kubwira ivyawe kandi ntibinasohoke kandi ntizibe n'ingorane. Bwana usaidie sana, Bwana usaidie tena. Ugasanga wewe uriko uramena ibanga ryawe nk'uko Samsoni yasohoye ibanga ryiwe, arisohorera umuntu asanzwe nk'umugore wiwe, yibaza ko ari umuntu, kumbe ni nk'idayimoni bashizeho kugira ngo ishobore kumwabura amajambo. Bwana usaidie tena. Samsoni agira ivyago, Samsoni agira ingorane, Samsoni arata umutwe. Ubwo nyine azabona Abafilisitiya baraje, baca baramufata mpiri. Bamufashe nta nguvu agifise, arinanatangwa agire kwa kundi, kumbe bya mishatsi yiwe byari bisuko indwi, byose babimoye babikuyeko, nta nguvu agifise. Agerageza wapi, kwa kundi kwiwawe
umara nk'umwaka udasenze, umara ibihe uri mu ntege nke, wagera umwanya w'ingorane, wagera umwanya w'amageragezwa, ukagomba kwinanata ngo wihagurutse ngo ukemeye, wapi, ukagerageza ngo winjire mu mpwemu, wapi, byaraheze, uramaze gufatwa mpiri, umushatsi wawe waramowe, usigaye umeze nk'abandi, ngo Samson acasigara ameze nk'abandi. Ubundi bwo ntabwo yari akimeze nk'abandi, nta nubwo yari ameze nk'abandi, kuko Imana yari yamuteguye imugira umunaziri, imugira uwatoranijwe n'Imana, nk'uko nawe yakugize uwatoranijwe n'Imana, aza kwisanga asigaye ameze nk'abandi. Bamaze kumufata rero bararyoherwa cyane, baca bamushira muri prison, bamushiriye muri iryo bohero, baca bamushiriraho n'ivyo gusya, kuko bavuga ati ikigabo kirakomeye, reka izi nguvu zacu tuzikoreshe. Baca bamugira umusi, azarasya, nimba bwa ruburo, nimba yari amasaka, nimba byari ibigori, yaguma asya kandi ku nguvu. Uravyumva uri mbohe, kandi nta ma association de droits de l'homme yari ahari ngo agateka kazina muntu canke des droits des prisonniers, ntivyari bihari kugira ngo bamuvugire canke bigende ukuna kuri ati umufungwa ntakubitwa, umufungwa bamukoresha ibikorwa by'inguvu. Ntawe uzi ko bamukubita nuko batamukubita, ko ntivyanditse ngaha, ariko ivyo bikorwa by'inguvu byo biranditse ko baci bamugira umusi. Bwana tusaidie sana. Muri ico gihe Samson agumana agahinda katagira uko kangana. Iyumvire nawe abantu wari waremewe gukubita, wari waremewe kunesha, kuko ntiyapfuye kuvuka, yari yavutse kugira ngo aneshe abo Bafilisitiya, kugira ngo akure Abisirayeli mu buja bw'abo Bafilisitiya. Ariko heraba umuhero mwari mufise ahindutse zero. Bwana usaidie sana, Bwana usaidie tena. Yari umuhizi bari bafise, none ahindutse ubusa. Ubwo nyene yafashwe miri, nuvuga ko n'ababandi yavugira bose babaye bure, basigaye nabo nyene ari ubusa gusa. Bwana usaidie sana. Samsoni aramaramara, aragorwa. Ndakubwira ikindi kintu giteye ubwoba kibabaje, bamunogora amaso, barayakuramo cyapu, barayakuramo neza cyane. Samson asigara atabona, yasya atabona, ko bavuga ati ikigabo hari igihe inguvu zacu zogaruka, kitubonye cyo tumara, kuko kirakomeye, cyo tuma gihushagirika, kiburaho gica mu gihe cyo gira inguvu, mugabo kibe kitabona. Bwana usaidie tena. Icya kabiri, bace bamuboha, ubwo bwose ibyo byose yabikora aboshwe iminyororo y'imiringa. Imiringa imeze nk'ivyuma, ni ivyuma by'ubundi bwoko, bamuboha n'ivyuma vy'imiringa. Bwana usaidie sana, Bwana usaidie tena. Samson acasigara ari bure rwose, ataca kimaze imbere y'Abafilisitiya. Ubundi munsi rero baca barategura amazimano yo kugira louange na adoration, yo gutazira ivyo bimana vyabo. Bari bafise ikimana cyitwa Dagoni, baca bavuga ko arico coba cabagwaniriye, cabahaye Samsoni. Mu gihe usomye ijambo ry'Imana aho mu Bacamanza 16, urabona ko Imana yamuretse. Si Dagoni yabaneshereje, si Dagoni yafashe Samsoni. Baca batangura kwemera Dagoni, ico kimana caco kitavuga, kitumva, kitagira ubwenge, kitabaho. Byari bibaho canke ibiti bafata bagaconga bagakora mu Imana, bagaca batangura kugisenga, mugabo nabo bararinda. Rega nubu hari abasenga ibigirwamana, igome arafata ibibaho bakabicunga, bakabigira umuntu, bagatangura gusenga, bakagira ibinabiriya ngo ni Imana canke ngo ibasabire ku Mana. Bwana usaidie sana. Abantu bagafata uruti bikoreye canke urubaho canke ibumba, bakaca bagisenga ngo ni Imana. Imana rero yari yamuhevye Samson, iramutape, iramwikura, ko iravuga ati wowe rero, wowe nta kundi, wowe uramaramaje n'ibindi, nawe uzi ivy'Imana yavuze, iramuheba. Ariko rero baba Filisitiya bariko bararyoherwa, bariko baranezerwa, bavuga ati oya, reka mumuzane, mumukore muri prison, muzane aho turi, tubanze tumurabe, tumutwenge, ya ntwengo y'akasekuru, ya ntwengo nyene, y'agahahayi, sinzi ingene bayita, ya Samson acayumva arashangashiwe gose,
bamukuye muri prison bamuzanye aho bari bicaye mu nzu yari ifise na balcon. Hejuru hari abantu bagera 3,000 abagore n'abagabo, munsi naho hari abaganwa n'abamenyekana n'abashefu n'abategetsi bose bo muri ico gihugu bariko bararyoherwa bikuye ku mwansi, bariko baranywa bajya baryoherwa. Samsoni baramuzana, batuma umuhungu umwe kumuzana ngo bamushire ngaho bamutwenge. Samsoni baramuzana pole pole arahagera. Ahageze imbere yabo bariko baramutwenga, acabwira wa muhungu ati rero ndagusabe unshire hafi y'inkingi. We kumbure yibaje ati kugira ngo azegamire ntaruhe canke mugabo wewe yarabizi, yarazibanga. Buri umuntu w'Imana buriya nubwo wogwa si vyiza ko wogiramwo, oya ni wibuka ibanga wari ufise, ni wibuka ibanga ryawe, nugaruke kugakiza. Hari uriko aranyumva yahevye agakiza, yahevye Imana, yahevye ishengero, yahevye gukorera Imana, yahevye kugamburukira Imana, yahevye kuba ari hafi y'Imana. Ubu sigaye umeze nk'abandi bantu, waraboshwe, Satani yaragufashe, n'abadayimoni be bariko baratwenga, binywera imivinyu, binywera iki, bariko bararyoherwa bagutwenga. Ingene wahora uririmba, ingene wahora usenga, ingene wahora witera hejuru ngo uriko uragira louange na adoration, ingene wahora usemerera ngo uriko uravuga ubutumwa, ingene wahora uvuga menshi utuka Satani. None ubu yarakuboshe. Ariko ndagomba kusenga isengesho rimwe gusa. Isengesho Samsoni yasenze ryari isengesho ridasanzwe. Niryo sengesho ngomba kuza kuvuga uno munsi, niryo sengesho ngomba kuza kubwira Uhoraho uno munsi, niryo sengesho ngomba kuza kuvugana n'Imana yawe uno munsi. Uno munsi kubera umunsi udasanzwe wo gusubira ku rutonde rwawe. Samsoni arabona ati kabisa je nafashwe, ariko ngo masaba kanyuma, ngo masaba inkomezi za nyuma, nkora ikintu hano hantu. Reka rero dusome rya jambo twarisomye tugitangura. Dusome rya jambo rero ryanditse he? Ryanditse mu Bacamanza 16 ku murongo wa 28. Havuga hati, maze Samsoni atakambira Uhoraho, atewe mwami Uhoraho, ndakwinginze nyibuka, umpese inkomezi iri rimwe gusa. Mana, subiriza Abafilisitiya mu nkoko aka kanya gusa, mpore amaso yanje yompi. Imana ishimwe cyane. Samsoni acabwira Imana ati nyibuka. Buriya ntacamubabaje nk'ingene bamukuye amaso. Yabona ati je amaso ntazosubira kandi kumera, ntazosubira kandi kuza. Si bigori bimera, si n'igiti cy'umukaratusi bakata mu nyuma gasubira kandi kumera. Oya, amaso aragiye. None abizogenda gute? Ati Mana nyibuka gusa, nyibuka. Hari ikindi gihe uca mu bibazo ukabona ko umenga Imana yarakwibagiye, yaragutaye pe, yaraguhevye, ukabona umenga ifise abantu yitaho, bantuzenya n'abantuzenya, ubona umenga ibintu byabo bibandanya bija imbere, bibandanya bitera bija imbere, bibandanya bija ku mustari, bibandanya bigenda neza, bibandanya ukabona wewe mwaja kurima, hagera umwanya wo kwimbura, abari hafi yawe bose bakimbura neza, ukimbura nabi, kandi wewe waramenya agakiza. Ugasanga mugiye kudandaza, abandi barunguka, we ntihunguke. Ugasanga abantu mukora akazi kamwe bafise ubuzima bwiza, nawe ufise ubuzima bubi, kandi muhembwamwe, ugatangara bikakubabaza. Ugasanga abantu mwambaye impuzu zisa, mugabo ukazumva abandi ari bo kwabwirwa ko baberewe, wowe ntiyagiye numwe akubwira ko waberewe, ntuberwe kandi wambaye neza. Wanashaka ugasanga wambaye izizimvye, mugabo kuberwa bikanga. Ukiga amashure ukagera mu mwaka w'10 na agafaransa wapi ntakuzi, akongereza wapi ntakuzi, ivyigwa bigisha mu ishure wapi nibiza. Ukimvira ati mbega je byabaye iki, je nabaye gute, canke Imana yaranyibagiye. Ubu rero tugira tusenge isengesho Imana ikwibuke, nawe vuga uti amena. Ari utaravuga amena, vuga uti amena. Tugira dusenge nawe Imana ikwibuke mu izina rya Yesu. Abo mwatanguriye gukorera hamwe ubu baramaze kubaka amazu yabo, kandi we nturubaka. Hari abandi mukora akazi kamwe kugeza uno munsi bamaze kuba bageze ku rundi rugezo kanaka mu buryo bw'amafaranga, wowe uracari hasi. Nawe Yesu araza kukwibuka guhera uno munsi. Vuga uti amen, vuga uti amen, kandi ubivuge cyane n'uri hirya byumve amen. Ego, reka ndakwereka ikindi kintu.
hari ikindi gihe usanga no mu mpwemu bikorwa by'Imana abo mwatanguriye gusenga hamwe bageze ku rundi rugezo mu buryo bw'impwemu, bariko barasenga urumva ko asenga kabisa, ariko arakora ibikorwa by'Imana urabona ko abikora kabisa, mugabo wewe uri goyigoyi, wama wacerewe mu rusengero, wama wasivye, umusiguzi ariko arasigura wamutoramwe amakosa gusa, wamuvuga ngo nibi yarasubiye kandi kubivuga, nibi yarigeze kubivuga, ngaha ariko aravuga naka, aha ariko aratuka naka, ukaguma muri ivyo, mugabo abandi ukabona bariko baruzuzwa binjira mu mpwemu, bariko baregereza imbere mu buryo bw'impwemu, nawe ukaguma uri hahandi nyene, uri hahandi utavansa mu buryo bw'impwemu. Imana ikwibuke nawe uno munsi mu izina rya Yesu, amen. Vuga uti amena. Yesu akwibuke nawe uno munsi, aho byakabereye ni kera, ubwira Imana ati nyibuka iri rimwe gusa, nanje unyibukira rimwe gusa. Imyaka 9 iraheze, imyaka 8 iraheze, imyaka 3 iraheze, umwaka uraheze, warahejeje ishure nta kazi uraronka, ariko uraba umuntu yahejeje ari n'abakaronka bataraheza. Bibaho ataraheza diplome bikaba yageze, izina ryiwe rikaba ryageze hariya, ataraheza izina ryiwe ukazawumva ryageze hariya, bakamubwira ngo akazi kawe kari ngaha. Wewe nawe ukiga kabisa, abana warusha ubwenge mu ishure, wabarusha rwose cyane, warabasigurira ibyo mu ishure, nibo bafise ubuzi, wowe nta kazi ufise. Cyangwa ugasanga abana uzi bari bijuju mu ishure, niko babita, mugabo nta muntu w'ikijuju yiga, mugabo niko babita mu ishure, abo byanse ko bamenya biti bijuju. Ugasanga abanyeshuri bameze uko babitwa ayo mazina mu ishure, umunsi mwahejeje ugasanga yahejeje ku magenge nyene, uko bahejeje muronsa akazi wakakubera directeur. Iyumvire nawe ugasigara umukozi asanzwe, promotion zikanka, uri umukozi mwiza yitanga, azinduka akora neza, mugabo abandi birirwa baraboregwa, batatonda neza ku kazi, biba ku kazi, nibo bariko bararonka ama promotion, wowe ugasigara hahandi. Turaza kwibutsa Imana mu izina rya Yesu. Yesu araza kubikora uno munsi, uvuga uti amen. Nigihe cyawe. Raba rero bakobwa rero, uzi Imana irazi kurema abantu beza n'abandi ikabarema, simvuze ko ari babi mugabo ikabarema nyine, uravyumva nawe. Ugasanga uri umukobwa mwiza, quartier nzima barabizi, kuri eglise bose barabizi, imiryango yose irabizi, mugabo uraba babandi nanse kuvuga mugabo batari beza nkawe, uravyumva nawe. Ugasanga nibo baguma basohoka, nibo baguma barongogwa, nibo bagwa. Raba rero na twa dukobwa twa tundi twiyambarira nabi, twigenza nabi, dutasa ine y'ijoro niki, ukazubona gize mariage pipipi, kandi aronse umusore nyene w'umuserieux niki nyene. Wowe nawe urakijijwe, usigaye wambara izashimwa Yesu, amajipo agera hariya agenda arakwega kubura mu ibarabara, ku buryo no muhiri wanyu batagikeneye kandi umukubuzo, kuko warenganye gusa ucafusa bwabo havuye kubera wambaye agakanzu karekare keza kashimwa Yesu, agatambara keza mu mutwe. Uri umukobwa yiyubashe, saa 12 nizigera utarataha muhira, ariko kugira ngo uronke n'ubaza swata. Ubu rero tugira tubwire Yesu akwibuke, kandi mariage vuba kabisa, mariage, dote mariage d'ailleurs, dote mariage vuba vyihutirwa. Sema amen. Kuko nawe nigihe cyawe nawe, egome. Hari impamvu wumvise aya majambo, erega si bose bayumvise, uragenda ubaze shangazi wawe ko yayumvise, canke binamu, canke wawe, erega si bose bayumvise, ni wewe wayumvise. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe tena. Ukabura umukobwa umaze imyaka iwanyu, imyaka amaze kuba myinshi, abana basigaye bakwita shanga, ukibaza ngo ni kukubaha, kumbe basaza we batonya kuri wewe bararongoye, barongorera ngaho iwanyu, none abana yabyaye baguma kwita shanga, nawe uracari ngaho muhira shanga. Utaza Gaswahili rushanga ni senge. Uno munsi iryo ryashanga rirahinduka, bazora bagusanga iwawe baje kuguhamagara shanga. Amena. Vuga uti amena.
ibihe biragezeho nawe uyibukwa, ubwira Imana ati nyibuka iri rimwe gusa, ndagomba kunyibuka, wumva isengesho ryanje ko ngomba ko ndagusengera. nawe ubwira Imana utomore neza icyo ugomba. Genza gusenga muri rusange, ariko utomore neza icyo ugomba ko Imana igukorera. Ukivuge neza na neza, nimba ari mariage yihutirwa irashoboka, nimba ari inzu yihutirwa irashoboka, nimba ari déplacement yihutirwa irashoboka, nimba ari promotion yihutirwa birashoboka, nimba ari kunguka mu rudandazwa byihutirwa birashoboka, nimba ari ya dossier ugomba kwisinywa birashoboka, kandi byihutirwa, kuko Imana irashoboye, kuko ni Imana nziza kandi ikomeye. Nimba ari gutwara inda birashoboka, kuko Imana yacu dufise ni Imana isezerana kandi gashitsa, ni Imana dukunda kandi tubabaye, kandi yami tuba hafi mu bihe byose. Ngira ndagusengere mukanya, ngira ndagusengere kandi wizere ko biza kuba. Uraza gusengerwa, kandi icyo ugomba ko Imana igukorera iragigukorera. Reka kurira, humura. Yesu agomba kora ikintu, kandi ikintu gikomeye cyane mu buzima bwawe. Zino tariki uzandika, kuko Yesu no munsi ntihavyuguruye ubuzima bwawe burahinduriwe ibihe, kuko igira ikwibuke. Reka dusenge. Mwami Yesu, ugira neza kandi uragororotse, uri Imana nziza itwitayeho, itubabaye, uri Imana yami tuba hafi, uri Imana yami twitwararika mu bihe bigoye no mu bihe byoroshe. Twama twakubonye mu izina rya Yesu Kristo. Ndakoretse uyu mwene data, arakeneye guhindurirwa ibihe, arakeneye kwibukwa n'ijuru. Mu izina rya Yesu ndagusabye Mwami kumwibuka iri rimwe gusa, kugira ngo ibintu byose bikoreke. We nibisaba ko uyibuka umuntu kabiri cyangwa gatatu kane gatanu, rimwe gusa umuhora uwo bawuguruye byose bigenda vyikurikiranya. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete, ndaguhamagaye nk'Imana ikomeye kandi hambaye, ndaguhamagaye nk'Imana ishoboye kandi iseruka rukambye. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete, ndakweretse ingwara ayimazemo ibihe birebire, yaragwaye, yaramerewe nabi, yaragiye kwa muganga byaranse. Mu izina rya Yesu ndayikankamiye guhera no munsi, have mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'ijuru bugaragare, ubushobozi bw'Imana bugaragare, bimenyekane kuri Imana ikomeye kandi hambaye. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete, ndahamagaye ijuru rimuvugire, ndahamagaye ijuru rimwibuke. Mu izina rya Yesu Kristo ndakweretse Mwami, uyu mwene data amaze igihe kirekire atararonka kana, urashoboye kuvuga ijambo. Ashobora kuba ari umudamu, ashobora kuba ari umupapa ariko aranyumviriza. Mu izina rya Yesu Kristo ndabona undi muntu ahagaze kubwo kwizera kubwa mwene data wundi, nawe Mana ndagomba kubimukorera. Mu izina rya Yesu Kristo ndabonye urugo Mana, urugo rwamamwe impfu myinshi. Mu izina rya Yesu sinzi impamvu runyeretse. Mu izina rya Yesu mwakire gukingirwa. Mu izina rya Yesu ubwo rugo rwamarubamwe impfu nyinshi, akira gukingirwa basigaye mu izina rya Yesu, kandi naco muzoba, kuko Yesu arabivuze. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete, Yesu ukora igikomeye, kora ibikomeye mu buzima bwa bene data. Ndakweretse uyu mwene data nawe ari mu buzima bw'akarenganyo, ararenganijwe cyane. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete ndaguhamagaye Mwami, uvugire n'umuryango wiwe. Erabu uyu nawe ari mu gasuzuguro, Erabu uyu nawe byaranse kwa yubaka urugo rwiwe. Mu izina rya Yesu Kristo Erabu anu yarakeneye kugira mariage. Mu izina rya Yesu ndahamagaye ijuru rivuge, ndahamagaye ijuru rimwibuke. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete, guhera uno munsi Mana ibintu byose bihinduke, bibe bishasha. Nzogushima Mana, numvise ariko arambwira ko wabikoze Mwami. Nzogushima Yesu, numvise ariko arambwira ko wakoze ibikomeye n'ibihambaye, ko ibintu byahindutse byabaye bishasha. Mu izina rya Yesu Kristo ndagomba Mana kumuhindurira ibihe, guhera no munsi iyo ngorane ntazayisubiremo, kandi atangure kugira intambuko shasha y'ubuzima bushasha. Ndizeye Mwami ko byumvise kandi ko bikoze, ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo Mwami mucunguzi wacu, amen. Mukama ari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana. Telefone yanje ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Nimba ari Yesu yagukoreye unyandikire, menye iyo ntahe, kandi nimba wowe ufise n'undi mutwaro nta kibazo urashaka kunyandikira, kandi ucumugira naho uri kugira ngo menye intara urimo, intara gusa naho utovuga komine. Biranezera cyane nkamenya abo turiko turasengera aho baherereye. Yesu aguhezagire. Uzuri wa Yesu
yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwayi. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96.